muri ino ndirimbo nasomye nsanga hariho imigwi novuga ngo mikuru ine uyu muririmbyi yaririmbye ko yabwiye yiyaderesa ko yashikirije ubutumwa bwiwe iyi migwi ayibwira aho wewe ahengamiye, aho wewe yegamiye, aho wewe yegukira. Aho ahengamiye canke yegukira naho tubona muri ano majambo yo mu citabo yavuze ngo jewe ndiko ndaririmba ino ndirimbo mpisemwo guhora nkizwa no gushingwa mu gakiza, kandi mu gakiza sinzovayo. Byavugwa ngo birashoboka yuko umuntu aja mu gakiza ariko mugabo akavayo. Birashoboka yuko avuga ngo mpisemwo agakiza umuntu agahisemwo, ariko bwaca kabiri hakabaho ibituma ako gakiza akavamwo. Imana yacu nidutabare, urugendo rukamunanira. Ariko uyu muririmbyi ukurikiranye urabona yuko asa n'umuntu yashimangiye, asa n'umuntu yabihamya, asa n'umuntu yashimitse agaca k'umurongo agasigana marikera n'amajambo nuvuga ngo agashirako n'utwatuzo neza dutomora imibongozo y'aya majambo, aho yashimangiye avuga ngo jewe mpisemwo guhora nkizwa mu bihe bibonekana ko hariho impamvu zotuma ndabivamwo. Muri iki gihe hariho impamvu zituma abandi babivamwo. Muri iki gihe hariho ibintu abantu berekana ko byumvikana bikwiye gutuma umuntu abivamwo, mbere akanabisiba akanabicokora akavuga ngo ibi bintu bwa bundi ntacyo bimaze, ibi bintu natakaje umwanya. Muri iki gihe uri muri ibyo yavuze ngo uwuhimbye wese atuka umukizwa, uwuhimbye wese ubugari bw'ibigori atuka ibintu by'iyobokamana, abigwiza n'ubusa, abicafuza, akavuga ngo iyi Mana ni Imana y'imfondano, ni Imana yanditswe mu nyuguti gusa, ariko si Imana igaragara, si Imana ikora, ahubwo n'ikigirwamana, mbere ahubwo isunga na Shetani, kuko Shetani uyisabye ibi irabiguha kashi, ariko Imana wapi, ume gukorera mu ideni. Ibi bintu twigishijwe sibyo. Mu gihe rero hariho abantu bashobora kubivuga gutyo, bashobora kubibona gutyo, kuko bizeye ibyo bizeye ntibyashika, kubw'impamvu nyinshi zishobora gutuma umuntu yibwira ngo arizeye, mugabo ugasanga mu by'ukuri ntiyizeye, ntiyabigumyemwo, yagize ukwemera k'umunsi umwe. Rero uyu muririmbyi aravuga ngo mpisemwo guhora nkizwa no gushingwa mu gakiza. Iyi ni decision mfashe ingingo ntabanduka, mfashe ingingo idasubirizwa, mfashe ingingo mu mahirwe no mu marushwa. Ntashobora kwemera yuko hari ikintu kinyiganyiza, hari ikintu kinseganyisha. Iyo ngingo nayo mfashe niyo guhora nkizwa, niyo kwama nkizwa. Bigomba kuvuga ngo uko bukeye uko bwije mpisemwo kwama mparanira gukizwa, kubera hariho byinshi byonyanduza byonkura mu guhora nkizwa. Ariko nanje kuko namaze gutahura yuko urugendo cyangwa urugamba rwo gukizwa rudusaba guhozako, rudusaba kwamizako. Ubundi yavuze ngo ubutosora ifuku ngo yamiza katsi mu jisho, kuko ifuku iba mu ivu, iba mu kuzimu, iba mu isi, irikirimba, irikiragenda hariya mu gacuri, ivuyeyo iduze igizene. Ibyo byose murumva ivu
ryokwama rija mu jisho umwanya uwo ari wo wose. Ahubwo rero ngo uhisemo gutosora ifuku, yewe nturambirwe ahubwo wamize akatsi mu jisho. Imana yatumye dutabara. No muririmbire rero aravuga ngo nanje kubera yuko namenye neza yuko urugendo rwo gukizwa rudusaba kwamizako. Iyo umuntu asamaye gatoya asanga agakiza yari afise kapungutse, kagabanutse, katosekaye, ahubwo kanavuyeho agasubira kumera nk'uko abandi bose badakijijwe bamera. Kuko natahuye, nanje nahisemwo, nafashe ingingo, nafashe umwanzuro, nafashe decision idahinduka yuko nzokwamanizwa kandi nkamaranira gushingwa mu gakiza kugira ngo sinzoveyo